ni vyiza kuba ufise amafaranga ata amadiplome menshi ufise gusumba ko wowe ufise amadiplome menshi ariko ugasanga mu mufuko ata amafaranga ufise. Ndagisubiramo kino kintu kugira ngo ushobore kuvyumva, kugira ngo ushobore kubitahura. Ni vyiza ko woba ufise amafaranga ata amadiplome menshi ufise, degree atazo ufise, gusumba ko woba ufise amadiplome menshi izo zose uzifise mu mufuko, uzifise muhira muri bya bitabo vyawe, ariko mu mufuko akaba ata amafaranga ufise. Ibi bintu mejeje kuvuga kenshi nivyo twama tubona muri Afrika, ugasanga abantu benshi, urwaruka rwinshi rurafise amadiplome, ugasanga baravyishimiye, ugasanga arishima kubona azi kuvuga igifaransa neza, arishima kubona avuga icongereza neza, arishima kuba afise amadiplome menshi, ariko ugasanga nta mafaranga afise mu mufuko. Ugasanga ariko ararondera akazi, ugasanga yirirwana amadokima, yiruka hirya no hino kugira ngo ashobore kurondera akazi. Ariko tukaba tuzi yuko na cane cane iwacu muri Afrika ubuzi usanga buri sature, usanga ubuzi budapfa kuboneka gutyo nyene, n'ububonetse hari igihe usanga udashobora kuburonka, kumbura udafise ama connection canke kumbura udafise ibiturire. Murabizi yuko ivyo ari ibintu navyo vyama vyashitse muri Afrika iwacu. Reka ndaguhe ikaze mu kiganiro, nongere ndagushimire cane kuba ukunda kubana natwe kugira ngo wumvirize ivyo tuba turiko turavuga. Jewe ni Jeff Habyarimana, ukaba utarabikora uri mushasha canke ariho ukitubona, turavuga ku mafaranga, turavuga kuri business, turavuga ku bintu vyinshi bitandukanye byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kwiterambere. Hama ukaba utarabikora, ndagushimiye ko ucimanuka ngaho hepfo ukagira subscribe ku Ziko. Hano ni nko ku Ziko, nico gituma kenshi iyo hejeje kugira subscribe nama nemvita abantu bakwega agatebe gatoyi baze bicare bumvirize ivyiyumviro, uze wumvirize ivyiyumviro bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kwiterambere ryawe, mbere binagufashe no guhindura ivyiyumviro ushobora kuba ufise. Kandi ukumva n'ikiganiro kiryoshe, mbere uraduhana like kugira ngo ubitwereke, mbere ukaba ufise n'ico ubaza umanuke no muri commentaire ubitwereke. Reka tuganire kuri kino kintu, kuri ibi bintu twama twabonye mu kibano igihe cyose, kandi ku bintu byoshobora kugufasha kandi ugashobora nawe gushika kwiterambere ryawe. Let's go. Kuba abantu benshi bafise amadiplome muri Afrika, nibaza yuko vyari vyiza cane kubona bafise izo mpamyabushobozi, ariko ugasanga abo bantu nyene buzuranye impapuro z'amadiplome barakenye cane. Ugasanga arazi kuvuga ca gifaransa twavuga neza, ugasanga icongereza arakiryohora, ugasanga izindi ndimi aziryohora, ugasanga arazi geography neza, ugasanga arazi kahise kahandi, kuko kahise kiwacu muri Afrika ntibakatwigishije cane kw'ishure. Ugasanga arakazi, ariko ugasanga mu mufuko wiwe nta mafaranga afise. Kandi iyi nibaza yuko ari ingwara abanyafrika kubisanzwe bakwiye gukira. Ikibazo rero cagize kiti, mbega hakuba ufise amafaranga udafise amadiplome, no kuba ufise amadiplome ukaba ata mafaranga ufise, mbega kuri wewe nawe wotora iki? Tubaye mw'isi ibibazo hafi nka 99% uno munsi bishobora gukemurwa n'amafaranga. Ego ndabizi yuko iyo tuvuze ku kibazo cy'amafaranga abantu benshi baca batangura kugusonga agatoki, bagatangura kuvuga ngo ya urabeshe, ibibazo byose ntibikemurwa n'amafaranga. Yes, nta kibazo, tu as raison, kandi ndiko ndabigutransmeta kugira ngo nawe bishobore kugufasha, kuko kuba ufise urupapuro akaba ata amafaranga ufise, ukaba ukenye, ukaba wirirwa uriruka hirya no hino uri kurarondera akazi, kandi akazi udashobora gukaronka, aho ugiye hose usanga ubuzi bwuzuye, bamaze kuronka abakozi. Murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane. Iyumvire gatoyi
uragiye ku ishure umaze imyaka ishika 10 canke imyaka ishika 15 uriko uriga, hanyuma ya myaka 15 iheze ugarutse mu buzima busanzwe, usubiye gutangura ubuzima bushasha, nta mutaha ufise ya diplome cyangwa urupapuro rw'umutsindo waronka bwonyene gusa ni gufise, nigo uvugirako, nigo uvuga ati iyo ngiye kwandika CV ucuvuga ati ndafise degree diplome yo kuri universite, cyangwa ukavuga ati ndafise master, narakoze master. Murabizi yuko abantu nabonyere buzuranya mu master ariko ugasanga nta buzi bafise, hanyuma ariko ayo CV wamara kuyakwiragiza hirya no hino ugasanga ntushobora kuronka akazi. Biri très décevant, nta kintu kibabaje nk'icyo kubona ufise kapasite yo gushobora gukora ahantu ariko ugasanga ntushobora kuronka akazi kubera ubuzi buri saturé, ubuzi bwa leta buri saturé. Wagenda ma ONG canke ahandi usanga bigoye kugira ngo ushobore kuronka ikibanza hanyuma nawe ushobore gukoramo, usanga bigoye cyane gose. Ariko uno munsi apare yo kuvuga ibibazo gusa kuri kino kibazo twabajije canke kuri kino kibazo kihari muri Afrika, nashaka kuguha tips canke kuguha inyishu ya kino kibazo canke approche ushobora gufata kugira ngo ushobore gukemura ikibazo cibi, ushobore gukemura kino kibazo. Kubisanzwe iyo umuntu agiye hariya kuri universite hanyuma akaja mu buzima busanzwe, kenshi abantu benshi bama birukira kugenda gukora akazi mu ma ONG canke bagenda gukora akazi kwa leta. Naravuze yuko kenshi iyo ugiye gukora akazi muri guverinoma canke muri ONG canke ahandi, ushobora gusanga umuntu akoze nk'imyaka 30 canke imyaka 40 muri ONG canke ngaho kwa leta, ugasanga aragiye muri retraite ariko ugasanga ntacyo atwaye muri retraite. Hanyuma amaze imyaka 5 muri retraite, bya bindi byose aba yararondeye okudo savi hari igihe biba birangiye, agasubira nko gutangura ubuzima bushasha. Yumvire gatoyi, uba ugeze mu zabukuru, ntuba ugifise za nguvu zishobora kugufasha kugira ngo ushobore kurondera amafaranga, ntuba ugifise za nguvu zo kwiruka, nta hantu bashobora kukwangaja kuko urumva uba warakoze imyaka myinshi kandi birumvikana. Ushikanye imyaka yo kuja nyene mu zabukuru, yugenda mu karuhuko. Rero benshi iyo bageze muri iyi myaka, iyo bageze muri ibi bintu, benshi baragira ingorane, ugasanga barafise za AVC, ugasanga barafise ibibazo bitandukanye. Sino kubigwa ndavuga ibibazo bitandukanye bagenda barahura navyo, ariko ndizera neza yuko ivyo bibazo ushobora kubizi. Ndizera neza yuko ngaho mu kibano wama wabibonye igihe cose, wama wabonye abantu barungitswe muri retraite ukuntu baba bameze, wama wabonye ukuntu abantu barungitswe muri retraite ukuntu mindset zabo benshi baba bafise ubwoba. Murabizi n'umuntu ashobora kugendayo afise uduhera, twarabibonye mu minsi yahera, mu video yahera twarabonye yuko hashobora kuza abantu bakamubesha twaduhera bashobora kuba baramuhaye kugira ngo tumufashe muri pension yiwe, ugasanga abantu baratumwibiyeko, ugasanga utwo duhera turaheze. Nukuri hari igihe usanga ari ibintu bibabaje cyane, ugasanga n'umutama, ugasanga ariko arakora ubuzi butamworohereza, ugasanga ariko arakora ubuzi bumusaba inguvu nyinshi. Ibyo turamaze kubibona, muramaze kubibona ngaho muri Afrika. Rero nico gituma natanguye mvuga ati ni vyiza kuba ufise amafaranga udafise amadiplome gusumba aho ko ufise amadiplome menshi ariko ata amafaranga ufise. Kubera umuntu azoba afise amafaranga, kubera wa muntu ashobora kuba afise amafaranga, ajya amafaranga ashobora kumufasha kumbure n'umuntu yamenye ibanga ryo gukora business quelconque, gukemura ibibazo by'abantu. Kuko hajya iyo uri kurakora business quelconque, iyo uriko urakora ikintu kikwinjiriza amafaranga, kenshi uzosanga ari abantu bamenye ibanga bakavuga bati aha muri aga secteur kiwacu nta butike dufise idandaza ibi, agaca agenda agashinga iyo butike. Uwo muntu ushobora gusanga ari successful, ashobora kuronka amafaranga, ashobora kudandaza akunguka amafaranga, kandi ugasanga ibyo bintu biramutunze. Mbere ugasanga yuguruye butike 5, yuguruye butike 10 kubera mindset yiwe yugurutse. Kenshi iyo baturungitse hariya ku ishure rero
kubera batatwigishije ukuntu dushobora kwiga ishuri ari uri kuraronka burya bumenyi bariko baraguha, ariko ukamenya yuko iruhande yaho ushobora kurondera ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo kikwinjize amafaranga canke kizogutunge muri kazoza. Usanga kenshi iyo umuntu ahejeje ku ishure akagenda mu buzima busanzwe, usanga kenshi bimucanga. Ni umuntu usanga afise ubwoba bwa kazoza, ni umuntu usanga ari deranje, akibaza none jewe ngiye kubaho gute. Kenshi byama bishika ugasanga umuntu arahejeje universite, hama ahejeje universite akagenda kurondera akazi, ugasanga ako kazi ntakaronse. Kenshi uzorabe abo bantu iyo bataronse akazi baca bagenda kugira troisième cycle, ico bita master. Hari n'igihe usanga abantu bakuja mu matwi bakubwira bati ibintu wize kugira ngo ushobore kuronka akazi muri iyo secteur manzi ugende wige master. Hanyuma rero kubera n'ubwoba, kubera niki, kubera ubona yuko utariko uraronka amafaranga nkuko wavyifuza canke nkuko wabiziga, ugaca ukorera kuri ubwo bwoba nyene, ugaca ugenda kugira master kugira ngo uzoshobore kuronka akazi keza canke akazi gafise umushahara wisumbuye mutoya. Ariko n'ubu nyene ugaruka muri vya bindi, kuko urashobora guheza ya master yawe ugarutse kugira ngo ushobore kurondera akazi, hanyuma ushobore gutangura gukora, ugasanga ka kazi ntakushobora kuronka. Kenshi na kenshi mbere aba bantu bama bafise ama master bama bahura n'ibibazo vy'umushahara. Ushobora gusanga mbere afise na master ariko ugasanga yatanze diplome y'umu universitaire canke yatanze diplome y'umu generaliste, y'umu humanité générale, kubera umushahara waho hantu akora ntibashobora kumuhemba umushahara w'umuntu afise master. Kubera iki? Kubera umushahara barafise plafond, akavuga ati uwo mushahara nawe ukorespondana n'umuntu yahejeje secondaire afise diplome des humanités générales canke naho yahejeje university, bivanye na ONG canke bivanye nako kazi uwo muntu agiye kurondera akariko. Rero muravyumva yuko hariho ikibazo gikomeye cyane. Uno musi ariko sinashaka kuguma mvuga ibibazo, sinashaka gusa guma nifokaliza ku bibazo, ariko nagomba ntange nyishu. Wo kwiruka ukaja hirya no hino ukiga amashure ukaronka iyo diplome wifuza, ariko ikibazo gikomeye cyane kigaruka hahandi, kigaruka ku mafaranga. Kuba ufise amafaranga, kuba ufise le pouvoir, kubera amafaranga burya ni power, ni igikoresho gishobora kugufasha mu bintu byose wifuza gukora mu buzima bwawe. Ni igikoresho gishobora kugufasha kugura imodoka, ni igikoresho gishobora kugufasha kugura inzu, ni igikoresho gishobora kugufasha kwiga ayo mashure nyene, cyane ni igikoresho gishobora kugufasha kwiga mu bindi biterekeye amashure, ibindi en dehors y'ibintu ya formation kanaka ugiye gufata kugira ngo ushobore kumenya ibintu kanaka. Ni igikoresho gishobora kugufasha kurungika abana bawe ku ishure, ni igikoresho gishobora kugufasha kurungika abavyeyi bawe kwa muganga. Urumva yuko ari igikoresho gikomeye cyane kandi kidufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero uno munsi nagomba ndakubwire kino kintu, kandi hano hantu video igeze nashaka unyumvirize cyane kandi untege ugutwi. Agasanga wifuza kurondera amafaranga, agasanga wifuza kuronka amafaranga haba muri Afrika canke kw'isi yose, ahantu ushobora kuba uri, rondera ikintu ushoboye gukora, agasanga ari service kanaka ushobora gutanga, ukagenda gutanga iyo service, hanyuma bakakuriha amafaranga kugira ngo ushobore kwinjiza amafaranga. Canke naho cya kabiri, uburyo bwa kabiri ushobora gukora, rondera ikintu uhora udandaza. Agasanga ari kudandaza umuti w'amenyo, agasanga ari kudandaza ifarini, agasanga ari kudandaza ikintu cyo cyose, agasanga ari kudandaza ibimamiro. Narababwiye umuhungu twahuye muri Rohero adandaza ibimamiro, igihe hageze muri vacances kugira ngo ashobore kuronka amafaranga yo kugenda ku ishure. Rondera ikintu ushobora kudandaza gishobora kukuzanira amafaranga, hanyuma ijya nyungu uzuraronkako ishobore kugufasha mu byo wifuza gukora mu buzima bwawe, ishobore kugufasha mu byo wifuza gushikako mu buzima bwawe. Nivyo bintu bibiri byonyene bishobora kugufasha: gutanga service, agasanga uzi gukora nk'imiryango canke uzi gukora ikintu cyose ushobora gukora, urashobora gukora ico kintu en échange bakaguhereza amafaranga. Uburyo bwa kabiri nabwo ni ukudandaza un produit quelconque, agasanga ari kudandaza ikaramu, agasanga ari kudandaza ikaye,
agasanga ari kudandaza les accessoires électroniques, agasanga ari kudandaza amatelefone, agasanga ari kudandaza impuzu, agasanga ari kudandaza ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kubukunda, ushobora kubona yuko ushobora kudandaza, hanyuma ukakidandaza bakakuhereza amafaranga, ugashobora kuronka inyungu kuri icyo kintu uba wadandaje. Nivyo bintu ushobora gukora. Mbere ivyo bintu bibiri ushobora gukora, urashobora no kubikora uriko uriga en même temps. Ajya amashuri ari conventionnel, urashobora kubikora uri kwishuri. Kwishuri ntiwiga imisi yose, kandi kenshi après midi hariyo abantu ushobora gusanga bafise umwanya bakagenda bagakora akazi kabo, hanyuma ku mugoroba bagataha mbere bagakora n'amadevoir bashobora kuba bafise kwishuri. Muri Afrika turakwiye gutahura kino kintu, turakwiye kukimenya kugira ngo dushobore gutera imbere. Andeo yajya amashure, rondera ikindi kintu ushobora kubuzi muri ibi bintu bibiri mpejeje kuvuga ngaha anya, ugikorane en parallèle ni kuvuga uriga kw'ishure n'ico kintu ukagikora, ubikore en parallèle. Hanyuma urumva niwamara kuronka umwanya, niwava kw'ishure par exemple ukaba ufise na diplome, hanyuma ukaba udashobora kuronka ako kazi wifuza kuronka, uzoshobora kubikora en parallèle ya vya bintu, bishobore kugufasha kwinjiza amafaranga, bishobore kugufasha gushika kuri za ndoto zawe wifuza gushikako, kuri ya mavision yawe wifuza gushikako mu buzima bwawe, bishobore kugufasha gushika ku butunzi. Kino ni ikintu gikomeye cyane, kino ni ikintu gikomeye cyane, ndagisubiyemo, ni ikintu gikomeye cyane cyoshobora kugufasha. So ndagushimiye cyane kuba wabanye nanje, mukuri ndashimiye abantu muriko muraba benshi kuri no chaîne, hanyuma ndizeye neza yuko ibyo tuba turiko turavuga ngaha bishobora kugufasha. Hanyuma nicyo gituma ndagusavye yuko aha tugeze, partage cette vidéo massivement, partage n'abagenzi, partage n'aba sisters and brothers. Ndizeye neza yuko ino video ishobora kubafasha kugira ngo bashobore kumva ibi bintu, kuko burya iyo turiko turavuga ku mafaranga turakoresha na filozofi y'amafaranga, turakoresha na filozofi amafaranga, kubera ntushobora kuyavuga yonyene utavuze na filozofi, kugira ngo umuntu ashobore gutahura, kugira ngo ashobore kumviriza iyo filozofi, ishobore kumufasha mu buzima busanzwe, hanyuma nawe ashobore kwagukirwa, ashobore gushika kuri bya bindi yifuza mu buzima. God bless you. Let me see you in next video. Bye.